Ibara risubiye kugwa mu gisagara ca Bujumbura, ibintu bihabereye birababaje cane. Ndabaramukije mwese abanywanyi bacu muba muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Amakuru abashikira umunota ku yundi ngaha ku mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV, akagushikira mu bambere iyo wafyonze kuri subscribe. Niba utarayifyondako womanuka musi ino video karabanditse ijambo sabone ugafyondako, maze igihe dushizeko inkuru ikaraje gushikira mu bambere. Banywanyi bacu, amakuru ahejeje kudushikira ku bintu bibereye i Bujumbura ni inkuru yihuta, ariko imbere yuko ndibuze kuyigushikiriza ndaza no kukubwira ayandi makuru agaruka ko irya nino ngaho atagusesagura bagura amashurwe yo gushingura ku ntatemwa. Amashurwe yo gushira ku ntatemwa, ubwo buryo ngo bukaba buzofasha abatishoboye. Ivyo ni biri mu rwandiko rwashizweko umukono n'umwepiskopi wa Diocese Katolika ya Bururi Salvatore Ncitegetse, aho amenyesha ko mu birori vyo gushingura uwo yakoreye mu ngata Musenyeri Venant Banshinoni aherutse kwitaba Imana, gata amashurwe bashaka ko abantu bazoza bitwaje, kuko bizeye neza ko ubwo buryo bwofasha mu bindi bikorwa vyiza. Mukamwomenya ko ibirori vyo kumushingura bitegekanijwe kuri uwa gatatu, genekerezo rya gatatu Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2022 kuri katedrali y'i Bururi uko vyatangajwe. Muyandi makuru agaruka ko cane ngiriwe aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndaza kukubwira ku makuru arabana n'aberwa n'igisata co mu bukerarugendo ngo kwitegurira guhayanisha ibikorwa vyabo. Vyo bikaba vyatangajwe n'umushikiranganji abijejwe, turaza kubibabwira. Marie Chantal Nijimbere ivyo yatangaje muri ano makuru, kandi turaza kugenda duca irya nino bimwe mu bigarukako cane, aho ndibuze kukubwira ko indwara zo mu mutwe ngo ziri mu bituma ingo zimwe zimwe zisambuka. Ngaho ni mu ntara ya Cibitoke, turaza kubigarukako mu buryo buramvuye. Imyaka irenga 10 iraheze Uburundi budacisha igitoro mu kiyaga Tanganyika kivuye ku kivuko c'Ikigoma mu gihugu ca Tanzania. Ivyo bikaba bivugwa na bamwe mu bakorera kuri ico kivuko. Abo basanzwe bunguruza ibidandazwa biva i Dar es Salaam biza mu Burundi babona ko ariyo nzira yoroshe kandi izimbutse. Ivyo bikaba bihurizwa ko n'userukira Uburundi muri iyo ntara ya Kigoma. Navyo n'amakuru ariko aravugwa, turaza kubikurikira. Turonse akanya ndaza no kugushikiriza inkuru ivugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho hadutse imigumuko nanone mu ntara ya Beni. Abanyagihugu bakaba basubiye mu mabarabara kwiyamiriza abasirikare ba ONU. Ivyo ndaza kubibabwira muri ano makuru nituronka akanya. Hari n'andi makuru menshi cane ariko aravugwa hirya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndaza kugenda nyaca irya nino yose mugende mumenya ibivugwa hirya nino yo bamubimenyesha makuru, ndetse n'ibindi biba biriko biratangazwa. Ano makuru yacu katuyatangurire kuri ino nkuru iciye ku masonga, ngo nta gusesagura abantu bazana amashurwe yo gushira ku ntatemwa. Ubwo buryo bukaba buzokwifashishwa mu gufasha abatishoboye. Ivyo biri mu rwandiko rwashizweko umukono n'umwepiskopi wa Diocese Gatolika ya Bururi Salvatore Ncitegetse, aho amenyesha ko mu birori vyo gushingura uwo yakoreye mu ngata Musenyeri Venant Banshinoni aheruka kwitaba Imana ata amashurwe ngo bazoshira ku ntatemwa yiwe. Abantu rero ngo ntibazoze bitwaje ayo mashurwe, kuko ngo bizeye neza ko ubwo buryo bwofasha mu bindi bikorwa vyiza. Mukaba mwomenya ko ibirori vyo kumushingurana iteka bitegekanijwe kuri uwa gatatu, genekerezo rya gatatu Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2022 bikazobera kuri katedrale ya Bururi. Amakuru rero yatangajwe akaba ari uko atanumwe ategerezwa kuzana ayo mashurwe, kuko ngo vyo bari ugusesagura, kandi ayo mafaranga yofasha mu bikorwa vyo gufasha abatishoboye.
ivyo rero akaba ari vyo womenya kuri ivyo vyatangajwe ku bazoja guherekeza ubwa nyuma uyu muhisi. Ivy'amashurwe muvyibagire, ayo mafaranga azokoreshwa mu gufasha abatishoboye. Aberwa n'igisata co mu bukerarugendo bo kwitegura guhayanisha ibikorwa vyabo mu nama yakoranije aberwa n'igisata co mu bukerarugendo mu ntumbero yo kwitegurira ihayanisha ryo mu gisata ca ba mukerarugendo rizobera mu Burundi, ritegekanijwe muri Myandagaro, rizohuza akarere ko mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko. Umushikiranganje mu vyo ajejwe harimwo gisata c'ingenzi asaba bafise amahoteli, abarwizatunga bakora mu gisata co gutwara abantu n'ibintu n'abandi barwizatunga bakora ndetse no mu gisata co guhanahana amakuru kuja hamwe kugira Uburundi bugire ico bwungutse mu guhayanisha ivyo bakora n'ubuhinga bafise, ndetse ngo no mu guhayanisha no mu kwerekana mu guhayanisha ishusho y'igihugu mu vyerekeye igisata ca mukerarugendo. Marie Chantal Nijimbere agasaba abo bose berwa n'ico gisata ca mukerarugendo guterera kugira ico gikorwa kizogende neza, narirya Uburundi buheruka gutogwa kugira batware ivyo bihugu biri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko EAC, East African Community. Ngomenya ko iyo nama ihuza aberwa n'igisata ca mukerarugendo ko iriko ibera mu hoteli Source du Nil irongowe n'umushikiranganje w'ubudandaji, ugutwara abantu n'ibintu hamwe n'ingenzi Marie Chantal Nijimbere. Ivyo rero akaba ari vyo no kubwira kuri ivyo vyatangajwe. Mu yandi makuru, integuro z'amabwirizwa 16 nizo zarungitswe na leta y'u Burundi mu nama nshingamateka zikazokwirwa mu nama isanzwe ya Myandagaro, nk'uko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rivyerekana mu ngingo yaryo y'179. Inama nshingamateka irakorana mu nama zisanzwe zitatu mu mwaka, inama imwe ikaba imara amezi 3. Muti none izo nama nizihe? Nkuko ingingo tuvuze aho hejuru ibandanye vyerekana, inama ya mbere itangura ku wa mbere w'akazi w'ukwezi kwa Myandagaro, inama ya kabiri igakogwa ku munsi wa mbere w'akazi w'ukwezi kwa Kigarama, nayo inama ya gatatu igakorana ku munsi wa mbere w'akazi w'ukwezi kwa Ndamukiza. Uyu munsi genekerezo rya mbere z'ukwezi kwa munani umwaka w'2022, inama nshingamateka y'u Burundi ikaba yari yaramutse itangura icese inama ya mbere imbere yo gushikirizwa ivyaranguwe mu gihe c'akaruhuko. Umukuru w'inama nshingamateka akaba yabanje gushikiriza ivyaranguwe mu gihe c'akaruhuko ka mukakaro. Bimwe rero muri ivyo hakaba harimwo ikiganiro umukuru w'inama nshingamateka yagiranye n'abarongoye amadini n'amashengero mu ntumbero yo guhamagarira abayarongoye guterera mu bikorwa bijanye n'amahoro mu karere. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka nawe ngo yaragiye mu bikorwa mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amaze gushikiriza ivyaranguwe mu gihe c'akaruhuko ka mukakaro. Akaba yashikirije integuro z'amabwirizwa zigera kuri 16 zarungitswe na leta y'u Burundi mu nama nshingamateka kugira ngo zizokwirweko muri iyi nama ya mbere itangura ku wa mbere w'akazi w'ukwezi kwa Myandagaro. Zimwe muri izo nteguro z'amabwirizwa akaba harimwo izi zikurikira: integuro y'ibwirizwa rijanye no kwerekana uturimbi tw'intara, amakomine, imitumba, karitsiye bigize Repubulika y'u Burundi. Integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa inimero 28 yo kuwa 23 Myandagaro 2006 riraba abakozi ba leta. Ibwirizwa rijanye no kwemeza ku rwego rw'igihugu ratification itegeko rigenga urwaruka muri Afrika, Charte Africaine de la Jeunesse. Integuro y'ibwirizwa ry'iyinjira adhesion
y'u Burundi ku masezerano y'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itanu na kane yajanye n'abantu batagira igihugu kibemera. Nk'uko rero tubisanga mu ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka ku nimero ya 19, urwo rutonde rw'integuro z'amategeko azokwirwa sintabanduka rushobora kuzokwiyongera bivanye n'integuro z'amabwirizwa leta y'u Burundi izoba irungitse mu nama nshingamateka. Muyandi makuru ariko aravugwa cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi nuko nkuko nari nabikubwiye mu gutangura ano makuru, ibintu biriko birabera mu gisagara ca Bujumbura birababaje cane. Kuri ubu kwiyunguruza n'ikibazo gikomeye, abaja mu mirimo itandukanye ndetse n'abava muri iyo mirimo ntabwo bariko baroroherwa ku bituro vy'amabisi mu gisagara ca Bujumbura. Imirongo ni miremire cane, umuvundo n'umuvyigano, abantu bariko barahura n'ibibazo bikomeye cane, abadafise utuguvu bakaba batariko bashobora kwiyunguruza. Imodoka nazo ni nke cane, ntabwo vyoroshe. Ni mu gihe mu misi heze twari twabwiye ko ngo hari amabisi yazanywe mu gisagara ca Bujumbura aje kunguruza abantu ahahora hakorera ivyuma vyabujijwe, ariko nanone ingorane ikomeye cane ni igitoro, kuko n'imiduga ihari idashobora kunguruza abantu yabaye mike cane kubera ikibura ry'igitoro. Muri Bujumbura meri nk'akarorero, bamwe mu banyagihugu biyunguruza mu miduga rusange bakaba bavuga ko kwiyunguruza ubu bigoye kubera ubukene bw'igitoro. Bakaba basigura ko umuntu amara umwanya muremure atonze ntaronke imodoka, abandi bagahitamwo kugenda n'amaguru. Bakaba basaba leta gukora ibishoboka vyose kugira ubukene bwibonekeza bw'igitoro butoregwe umuti, abanyagihugu boroherezwe mu kwiyunguruza. Nk'igihe c'isaha 7 z'umutaga wo kuri uwa mbere, abari batonze ku mirongo ku gituro c'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura akaba basa n'abihebuye kuko ata modoka n'imwe babona iriko iraza. Akaba ari ikibazo gikomeye cane rero kubiyunguruza kubera ibura ry'igitoro. Hagati aho rero abanyagihugu bakaba bariko baridoga cane bavuga ko batorohewe, kandi leta ikibazo itegerezwa kugishira mu minwe igakora ibishoboka vyose kugira ico kibazo gitoregwe umuti. Umwe ati mbega turataha gute uyu munsi ko tubona vyayangaye? Ico ni ikibazo uhita wibaza uciye ku bituro vy'amabisi mu gisagara ca Bujumbura, aho imirongo y'abarindiriye gutaha iguma ikura uko amasaha agenda. Kuva mu masaha yo mu gatondo kugira wiyunguruze ubanza gutonda ukarindira, ndetse hariho abo baba batanguye gutanga nomero kugira ngo ntibabacemwo. Nkuko rero ukaba utinya kuharara canke abamwe bagaca bafata amabarabara bakagenda n'amaguru. Ivyo rero bikaba bitegwa n'ikibazo c'ibura ry'igitoro gihangayikishije abanyagihugu. Bagasaba nyabuna ko leta yokora ibishoboka vyose abanyagihugu bagashobora kwiyunguruza. Ni mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi aheruka kumenyesha ko leta arongoye igiye gukora ibishoboka kugira ibura ry'igitoro ritoregwe umuti, ariko bamwe bakavuga ko ayo ari amajambo yama ashikirizwa ariko atagikorwa. Abanyagihugu rero bakaba basaba ko bofashwa kugira habashe kubaho kuboneka kw'igitoro, ndetse n'abanyagihugu bashobore kurangura imirimo yabo ndetse no kwiyunguruza biborohere. Yamwe mu makuru yaragezweho yavugwaga cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Banywanyi bacu bipfuza kuraje wa mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro bwene nk'ibi tuba turiko turagushikiriza, fyonda kuri subscribe twashira ko inkuru ikagushikira mu ba mbere, mukanyandaza ngushikiriza n'ibindi biriko biravugwa irya nino.